bakunze ba televiziyo Heritage nkaba nongeye kubaha ikaze muri ca kiganiro c'ingo n'imiryango aho no musi tuja kuganira kuri teme ivuga ngo ubwoba bwo gushinga urugo kuba yabaga bageze gushinga ingo. Ndanabatumira muri benshi cane bayabaga mugeze gushinga ingo kugira ngo tuganire tumvirize ingene umuntu afise ubwo bwoba bwo gushinga urugo ukuntu yovyifatamwo yumve impamvu zituma agira ubwoba n'ukuntu yonabisohokamwo kugira ngo ashobore gushinga ubwo rugo. Uno mugoroba mwiza rero turaja kubiganiraho n'umutumire wacu Landry. Landry ni umujene kandi ndizera neza yuko uja guhezagira abantu bariko baratwumviriza nubwo ukiri muto kandi nawe uri muri ivyo bihe by'abo bantu bafise ubwoba, sivyo? Uri mu bihe by'abantu bafise ubwoba nawe. Kumbe wowe utabufise ariko uri muri ivyo bihe. Rero turaguhaye ikaze muri kino kiganiro c'ingo n'imiryango. N'ubwa mbere ubana natwe ariko turakunezererewe Landry. Mu majambo makeya nashaka mwidondore abariko baradukurikirana kuri televiziyo mubabwire abo muri bo nico mukora hanyuma tuce tuduga kwidonido ry'ikiganiro cacu. Murakoze cyane ndaramukije abari kwadukurikirana. Amazina nitwa Bukuru Landry. Yasa ryanje ryarashomye tukivuka mpore ndi Kinege. Hama narahejije ishuri narize kaminuza Université Lumière de Bujumbura campus Mutanga mu gisata ca communication. Hama hambavu y'ivyo ni umukozi w'Imana ndigisha ijambo ry'Imana ahantu hose bantumiye. Nonga kuri televiziyo Heritage ndashimiye ko muramunyumvira ko ashikiriza ikiganiro c'amasengesho. Yego murakoze. Murakoze cyane Landry. Imana iguhezagire ikaze nigwanya. Murakoze. Landry turiko turavuga ku bwoba bwo gushinga urugo kubayabaga bageze muri ivyo bigero muri ivyo bihenyene byo gushinga urugo. Mbega tuvuze ubwoba bwo gushinga urugo abariko badukurikira kuri televiziyo botahura ikiga Landry. Cyambere na mbere nagomba mvuge nuko iyi teme ni teme ikomeye cyane cyane ko ari byo bihindimwo ndi mu bihe byo guhitamwo no kurondera uwo tuzobana. Rero birashika ubwo bwoba ntawo buhakana kandi buva ku bintu byinshi ariko tuvuze rero ubwoba bwo gushinga urugo gerageje naravye ubushakashatsi sanga ubwo bwoba ni ingwara bita gamophobie mu rurimi rw'igifaransa bisigura inyifato y'umuntu yanka canka atifuza kurongorwa. Gerageje gusha mu gifaransa ni l'attitude d'une personne ne voulant pas se marier ou rechignant à le faire. Hari abantu bameze uko bumva umengo bo kwibera nka Paulo bakanka urugo pe bakanka gushaka canke gushakwa ugasanga bashaka kuba ubuzima bwabo ari bonyene. Hamugasanga niyo hageze ko babaresha ico kintu bakacanka pe bakavuga bati je shaka kuzoba inkone y'Imana nigumira uko gushika nisazire ico nzokora gusa nzorera imfuvyi mugabe byo kuja mu rugo nukuri ntavyo nimvamo. Yego ari abantu bameze uko ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo si vyiza ko umuntu yibana wenyene. Urugo ni gwiza, urugo rurakenewe hani ngo babiri barutumwe kuko ngo umuntu ashobora kuryama hari imbeho ntiyisusurutse muga ngo ari babiri barasusurutsanya kandi ngo iyo muri babiri mu rugendo umwe akagunda arakuvyura. Rero nibaza ko Imana inzivuga ko atari vyiza ko umuntu yibana ari wenyene. Nibaza ko umuntu vyiza by'ukuri yorondero babana kandi abantu beza barabaho. Imana ni Imana itanga urugo. Bibiliya navuga ngo umugore canke umufasha ni ingabire nziza iva ku Mana. Amen. Ndibaza rero ko umuntu akomeye ntiyo kwanka ingabire. Ego murakoze cyane Landry. Mbega muratubwiye ngo hariho abavuga ngo bagomba kuba inkone y'Imana. By'ukuri baba bari muri Kristo Yesu nkuko Paulo yabikoze canke ni vyiyumviro ni
ni kameremere kaba kariko karabagida. Cine aza ko ari bwa bwoba nyene tugaruka kuri bwa bwoba bwaho umuntu yumva umengo nimba akunda Imana agakorera Imana, yumva umengo hari ibintu atazoba gikora niyashika mu rugo, nimba ahora yikundira louange hagati mu ndwi, amaze kuvyara akagira abana bato azohava asiba ya louange ahora yigiramo, nimba ari umupasitori akunda gukorera Imana akagira umudamu mu rugo, uwo mudamu azohava aramubwira ati gabanya iyo mibonano n'abakristu uzuraboneka muhira. Umva nimvo nyinshi nyene zituma umuntu yumva umengo yoguma ari wenyene, ariko novuga ko urwo rugo rurakenewe. Rurakenewe ko atarugo nta kugwira nta kwaguka. None kubera iki abo bayabaga benshi bafise ubwoba bwo gushinga urugo? Nagerageje kuraba sanga no bishira mu migwi 10 canke ku mapoint 10. Kintu ca mbere imiyabaga itinyiramo gutangura gushinga urugo, baratinya ikibazo c'uburyo. Baravuga bati jewe jenyene nkiri jenyene birangora kuri halwaye, birangora kwigaburira, nta buzi buri ko buraboneka mu gihugu, ndashomereye, cengereka ko nza n'umugore n'abana mu nzu, nzobagaburira iki? Si handi nyene tuzogorwa ugasanga tugiye gusegerereza. Rero akaca yumva umengo yo barabibangiriye gushika ronse akazi, gushika yegeranije uburyo bukwiye, bazi ko gubako n'amafaranga kandi baravye bakadondagura budget, iyo liste y'ibyo bakeneye, bakaraba inkwana amahera igezeko, bakaraba amasari nyene asigaye azimvye, bakaraba equipment yonyene, bavuga bati urugo subu je nkabo negereye nyene turi mu myaka imwe, babishira mu myaka itatiza ngo naho nyene nzoba bivana, mugabo ugasanga ikibazo nyene ni bwa buryo. Kini shaka kabiri, none tukiraho nyene kuri ico kura umugwi wa mbere mwavuze ko ngo bagira ubwoba bw'uburyo. Yego. Vyukuri urugo gubakwa n'uburyo canke gubakwa niki? Mu bisanzwe turafise intahe kandi ndizira ko namwe nk'abadamu murabifise mwo uburambe. Hari abana badafise ubwo buryo. Yego cyane. Imana ikazohezagira mu nyo nkuko rero n'abatangura babifise mu nyuma bigahera. Yego. Rero urugo novuga ko ari Imana irushigikira. Kandi Imana yakunda Ingo. Turavye ubugeni bw'ikana baraburaniwe. Yego. Bari bafise amafaranga yo kuzimana. Inzoga zarabakamanye muri reception. Mugabe Imana iraterera irapuruvaya. Rero novuga ko umuntu ntiyotinya uburyo. Iyo Mana nyine yatumye urubanza rw'ikana ruba. Ikongerereza bakaronka ivyo bazimana. Ni nayo Mana nabonye igenda iseruka mu ngo. Je nabaye mu makomite atandukanye. Aho wasanganye n'urubanza atana 10 yifitiye. Mugabo Imana igakora ku bantu bakegeranya ubwo buryo. Siriko ndavuga ko umuntu yogenda katangura urugo agaragara. Mugabo kandi ntiyonabuzwa n'uburyo yo kwizera Imana agasenga kandi umugororotsa azobishwa no kwizera. Amen. Aho nyene tukiri ngaho nyene Landry, abo bajone bafise ibyo bibazo byo gushinga urugo bavuga bati twebwe ntushobora gushinga urugo tudafise uburyo, ko je nta buryo mbona n'imiburiburi ari mu myaka canke 3 canke irenga, naho nyene bizovana. None Landry ndababaze, nawe uri umujene ugeze mu bigero kandi uganira n'abajene nabo nyene bari muri ivyo bigero, abo bajene baba ari abantu bizera bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, bakavuga bakimvira gutyo. Je novuga ko abakristo bagendeshwa n'ivyo babona. Kuko umuntu agendeshwa no kwizera abagendeshwa n'ivyo atabona. Rero inzu ubona yuko tanguye kugendeshwa n'ivyo ubona, hariyo umurongo muri Bibiliya uvuga ngo ugendesha igicu ntazigera biba. Ukuvuga uri kurabira kubiboneka. Byukuri ku myaka nk'iyanje ntawo kwishinga urugo, womengo biraturengeye. Kuko ubukiri kurirondera ni ubugeze ishuri kubize. Ntuburaronka akazi kari stable. Mugabe ico cifuzo isaha Imana igeze hoho ntibiraba ngo uraheza ishuri cyane nturaheza. Imana yakubwiye ati tanga urwo rugo, irafise uko ibigenza, inzira zayo ngo zirenga igihumbi. Rero novuga ngo abo bakristo bagira ubwo bwoba nabagendeshwa n'ivyo babona, nabaraba bati bega igicu kimeze gute. Ugasanga baratinye kwiransa kubera babona bagaragara ku mufuko. Ariko dukwiye kumenya ko twe nk'abakristo
tubeshejeho no kwizera. Amen. Yego Imana idusaba gutera intambwe imwe hama 99 ikazikorera. Yego hama nako navuga ku bintu bituma iyo misore n'inkumi batinya gushinga urugo. Navuze icambere ko ari uburyo, ikibazo c'uburyo. Ca kabiri naco hari abatinya bakavuga bati je nzobanza mpeze ishuri tarava mu nzira sishobora kuja mu rugo, kuko narujamwo wamanya w'ishuri ntuzoba nkiuronka. Bagateba kubera bavuga bati shaka ishuri, kandi ugasanga naharonse urupapuro rwa mbere rwo muri kaminuza licence, ashatse kongera ko master, akavuga ati n'imiburi ntaronse doctorat. Ivyo urugo ntavyo nkeneye, ubwo bwo bakabugira sishaka gutakaza ishuri, shaka kuronka urupapuro rwisununuye, hanyuma umugoroba nzorujamwe namaze kuzegeranya izo mpapuro. Yego hari n'abandi rero ku bahungu bakunda kuvuga bati je ntararonka akazi sishobora kugira urwo rugo, agatinya kuko atakaza araronka. Hama ngerageje kuraba point ya gatatu nayo nagerageje kuraba nsanga ari abatinya kubengwa no gutangwa kwipoto. Ico kintu naco nyene jewe ndegera abantu bakiri bato bagera ugasanga batinya kuja kwegera umukobwa, cyane twebwe tukijijwe. Tuba tuvuga tuti turatinya guhusha, kavuga tujya muntu ndamuravye kubiboneka. No mwana ava mu miryango iriyeze, bafise byose wabo mperahe. Ari timide ho nibindi bindi, kavuga ati je sinshaka no kuri kwa amakanira yo hava mipoto. Ari novuga ko abakizwa benshi no kuresha birabagora, ko bavuga bati ngenda namubwira ngo Imana yavuze ngo akabyitwaramo n'abakaronka iryo poto canke akabengo, akagenda rero avuga ati ko mbenzwe n'umujya sinzosubira. Ivyo by'urugo Imana itamuzanye mutereka haa sinzosaba gushaka, nimuterekeho gute, nimuterekeho imuzane imubwire mu ndoto, hanyuma ze wewe byatunganye. None nk'abo bantu batinya gutegwa ipoto no kuvuga kubengwa, abo bantu baba basenze Imana vy'ukuri, Imana ikamwereka ati kuko by'ukuri iyo uri muri Kristo Yesu nuko ugendeshwa na mpwemu yera. Nivyo byari bidukwiriye, nuko nubusanga araho tutanabikora, ariko nivyo byari bidukwiriye, kuko urugo ni ikintu gikomeye. Urugo ni institution y'Imana, wavuye mu vyiyumviro vy'Imana. Byari vyiza ko umuntu w'umukristo, umuhungu akiri muto canke umukobwa yamenye Yesu asengera urugo. By'ukuri uwo muntu, uwo mujene atinya ko uwo mukobwa muhipoto canke nambara umuhungu canke umukobwa amubenga, aba yasenze Imana vy'ukuri kamwereka iti urya niwe wiwawe, canke aba yagiye mu bishobisho vyiwe mu vyifuzo vyiwe. Yego rero novuga yuko nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo akazuru n'akayobe birahenda. Imisore igeze gushaka kenshi iraba kubiboneka, kandi n'abashakashatsi baravuga neza ko twebwe abahungu turaba kubiboneka, abakobwa nabo bakaba influence n'ivyo bumva. Yego rero abahungu bakunda kuraba ku kayobe, bakaraba akazuru. Bo hari n'igihe nyene bashiki bacu usanga mu mushengero adakijijwe, mugabo agatwara Bibiliya mu maboko. Rero mungu akaraba nyene kubiboneka ati ko atwara Bibiliya, ko adasiba muri ruwanje, ni mu baririmvyi ni yari je ndazi ko akijijwe. Rero nibaza ko arujya nyene. Mugabo rero aho niho rero twovuga ko umuntu akwiye gusaba Imana, ntarabire gusa ku kayobe, ntarabire gusa ku kazuru, agasaba Imana ikamurongora. Hama ngerageje kuvuga kuri ibi byo gutinya kubengwa, umuti wavyo nuko imbere yo kuja ku propose canke kubwira umukobwa umugambi wo kuzokubakana, muhera kuri fazi y'ubugenzi. Abenshi babengwa nabaja kuraba umukobwa batigeze baba inshuti, baramumurangiye canke aya marezo sociaux yaragiye aragira ubugenzi nawe, hama gashoka mubwira iryo jambo batigeze bafata umwanya wo kwigana ngo amenye ivyo yanka n'ivyo akunda. No hanura y'abantu nk'aba batinya kubengwa yuko bobanza kuhera kuri fazi y'ubugenzi, mumenyane, ntunamwereke ko unafise uwo mugambi, mubi inshuti, muri uko kuba inshuti ari gihe kwaturira, hamugasanga uramenye ingene shavura, uramenye ingene ivyo akunda, muri seri rimwe muratonda hamwe kuri eglise,
hama buke buke ukagenda uramutwara buke buke ugashika rero ahantu ubona yuko uwo muntu by'ukuri akwije ibyo ukeneye ukaba ariho unamubwira kandi muri ico gihe rero c'ubugenzi ni naho uronka umwanya wo kumusengera ego cakane naco nagerageje kubona gituma abantu batinya kugira uwo mugambi wo gushinga urugo hari abatinya guhemukirwa bivanye nuko bagize experience muri kahise no mu ex mu ex sinzi ico no bavuga mu Kirundi uwo bahoze bakundana imbere yuko banka yego ugasanga yacafise ico gikomere bati nje ndavye wa mbere nakunze ingene yampemukiye no kuri by'urugo ndabihevye kuko sanda ari umutwaro acashiraho na ya conclusion ngo abantu bose babahungu naba inserieux umuhungu nawe akavuga ati abakobwa bose niko bameze hama ugasanga arahevye umugambi w'Imana wo gushinga urugo kubera yambitse ibara bose rimwe ti bose ni bamwe mugabo abantu beza barabaho kujyanye hariyo $4 akaba na $3 niko hariyo n'umuhungu muzima akaba n'umufasha muzima yego rero experience wagize muri kahise niyo kubuza kwilansa kuko Imana yacu ni Imana y'akaryo ka kabiri kandi ibi bigushikako kugira ngo ubikuremo icigo uba warize kugwe mu kigwa burya ntikuba kwijanye hari byo ugukuramo byiza na bibi bigatuma rero mu gusubira gukundana umenya limite ego na cancane Landry ngahoye kuri uwo umuntu aba yaragize igikomere c'uwo bahoze bakundana akamuheba akamuhemukira atampamvu rero birasabwa ko abajene nk'abo nka mwebwe muri abakozi b'Imana muganira mubafasha mukababwira ko bakwiye kurondera abantu babagirira counseling aba psychologue kugira ngo ivyo bikomere bihere hari aba psychologue b'abakozi b'Imana bafasha abantu bafise ibikomere ndabunganiye tugiye mu bintu vya comportement y'abantu baba introverti no kuvugana abantu ikintu kibababaza bacigumamwo kibagumamwo ikibazo y'abakozi b'Imana bakunda kugira muri counseling hagiye umuntu agusaba umubonano wo kukwaturira muga akavyigumiza makakubwira igice rero abarundi barayamaze ngo ukeneye gukira ingwara arayata umuntu nk'uyu azi ko yagize ibikomere muri kahise ni byiza ko atarura ivyo biboze akabisohora hama akaba décharge hama ikindi ca kabiri muri Yesaya baravuga ngo moye kwiyumvira ku vya kera mushingire kubira imbere ngo mba nkora ikintu gishaje rero ntaho bandanye yumvira ivya kera kuko buri kuritoneka ego cyane ibagira ivya kera uwaguhemukiye nta kibazo naco bitwaye wariyize hanyuma rero ubone kandi ntaco biba bikimaze ibibi ntaco bimaze ahubwo tera umuntu atera intambwe arabe kuvyiza yoye kuraba kubibi avyibagire anabisengera Imana ibifute kuko Imana niyo ikura igikomere nikizi gikomere na Paul ati nibagira kuvyabaye nkashingira kubira imbere ego abantu nk'abo rero bokwibagira ivyababaye ko bibi hama kandi bakanatura kuko hari ubushobozi mu kwatura ngo maturanire kugira ngo mukire ego cya gatandatu kibuza abantu gushinga urugo ni kuba baba mu muryango Kenya ndavuga complexe d'infériorité hari igihe ushaka umuntu ukamuraba ukabona umengo umuryango we uratunze kuruta uvamo ugasanga wowe wawe n'uwa ruguru mama na papa wawe n'abarimyi mugabo uri mu gisagara uraronsa umukobwa wewe aba mu giti nk'uko benshi bakunda kubivuga kaba none jewe nzomuturukira gute kandi mu bandi bose mbona nta wundi je mbona anjohera nk'ujya mukobwa ariko agatinya kugenda kumushikira akavuga ati je ndavyigumize mu iryo jambo ndavyigumize mu nzosenga gushika Imana mugendeye kumwe Yosefu yagenderwa n'umumarayika ariko je ntajye nzovuga iryo jambo kuko mfise complexe ya famille yanje niyambaza ati papa wawe akora iki nzovuga iki nzovuga ko aroba canke nzovuga ko ari umurimyi ndikamuguma mu iryo jambo hama kandi
ariko tukiri ngaho nyene Landry burya gusenga Imana ni vyiza cane. Iyo wasenze Imana ikakwemerera ati nujya mwana w'ikiriri wo mu giti peu importe iyo we uva Landry ntaco bitwaye imbere y'Imana ntaco bisiguye. Iyo wasenze Imana ikakwemerera ikaguha confirmation ikakubwira iti byukuri ujya mukobwa niwe mufasha wawe. Imana ntiburi ingene ibigenza mu nzira zayo zirenga igihumbi ntizobura ingene izawe ikakubwira canke ikamugenderera wewe ikamubwira ko Landry ari we mufasha wewe. Kandi vy'ukuri ari umukobwa yubaha Imana ndizera neza ko atohagarara kuri ubwo bukene bw'iwanyu canke ubukene canke ibindi bintu abana b'abantu baraba n'amaso ariko ari umuntu akijijwe by'ukuri ahagarara kuca Imana imubwiye. Ego je hariho umuntu yashingiye intahe arambwira ati musaza we yamubwiye ati urazi je ndakunda ujya mukobwa mukorana ati numva ari we Imana jewe yampaye ko yo umufasha wanje. Wa mushiki baramubwira ati oya aturumva jewe rero ujya mukobwa ntaco ndamuzi ko nta makuru yiwe nzi ati nihagishika ni mushasha mu kazi. Hanyuma wa muhungu aguma yisengera avuga ati nta kibazo aguma yisengera hama wa mukobwa rero aca aza muganirira wa mushiki wa muhungu yamukunda kandi ataranabimubwira amuba bimuganiriye wa muhungu asanga wa mudamu asanga wa mukobwa ni nuwiwe numukunzi wiwe ivyakunda n'ivyakunda ivyo yanka n'ivyo yanka. Urumva izo inzanzira z'Imana zirenga igihumbi nukuri bariko baratwumviriza bige gusenga Imana. Niba ufise ubwoba bw'ukunda ngo nukubera ava hanaka canka ameze gutya ari mwiza kuko hari n'abahungu batinya abakobwa beza canka atinya umukobwa afise ubutunzi. Hariho abakobwa usanga baragize amahirwe bakaronka ubuzi bwiza bagafita amamodoka bagasanga bafise nama parcelle mugabo gashusanga muri abati imbere y'Imana. Kandi ivyo rero ni kuri benshi abahungu benshi babona umukobwa afise uburyo bwinshi baramutinya kumwegera ngo bamusabe umugambi wo gushinga urugo kuko baba bavuga bati namushikana ntazoca bugufi ko azobandusha amafaranga kandi ndamukakaje gatazoca yigira utamusenge je niko ndavyumva ariko bamusengeye azoca bugufi gose azomera ati n'uw'Imana yampaye ntigezwa kumwubaho ku jambo ry'Imana rivuga. Reka rumva biratugora nyene tugomba gukorera mu mubiri ariko foko tuva mu mubiri tugomba gushinga urugo mu bantu mugomba gushinga urugo mwubatse mukiri abajene mwakijijwe uve mu mubiri nivyo no basaba. Kandi kuri urwo ruhande nyene n'abava mu miryango itunze hari ubwo bakunda kubafata aho usanga nk'umukobwa avuga ati je ndavyumva ujya muntu nawe atacafise n'amashuri yaciye hagati ugazombeshaho kuri rwa rugezo nyene je namenyereye kubamwo azoma ya amafaranga y'imishatsi azoma ya amafaranga nkenera ya jando poche muhira nakuze bampa ajando poche 100 nawe 10 biramugora dusohotse ni jewe na manisopa none uyo muhungu jewe azombesha ugasanga umukobwa aratinya umuhungu nubwo bari bisezerana kubwo kwanka kuba mu buzima buri munsi y'ubwa bundi yakuriyemo mugamo ico gihe nawe novuga ko buri kugendeshwa n'ivyo ubona kuko uwo muhungu nyene bisa naho ngo ni wirigaritse ejo ashobora guhinduka ibuye rigumye ifuruka. Ikindwi ngerageje kunyarutsa kibuza abahungu nyene gushinga urugo canke abakiri
mu buseribateri kudasangira idini cyo kinace ni abantu bagikorera ko akavuga ati je ndatinya ko ntituri mu idini rimwe asengera hanaka nanje sengera hanaka beje nzoca mpe bidini ryanje ngene mugi wiwe ari ugasanga umuntu ariko arateba akavuga ati jewe vure matajiwo iyo nsengera je sinzemera ariko abayizera uwo abayizera n'igihe abayizera ugasanga nabanyene byitwa ko bakijijwe muga kubera umwe wese akunda hasengera bakabipfa akavuga ati teza kuva hari uzi wanje uri nawe teza kuva iwawe uzi wanje ugasanga yuko kudahuza idini biratumye vraiment ariko bizera kumwe nibaza ko takiyote niho rero je no hanura nti burya Yesu numwe kandi umubiri wa Kristo ugizwe n'ingingo nyinshi ushobora gusengera haa mugabo mufite ivyizegwa bimwe nibaza ko ubwami mu muronde abari bumwe nimwo bipfa hama rero ari nabandi bapfa ubwoko kandi ivyo byo bireze imiryango ikabijama ati abahanaka twe nimwe dukeneye kuko kahise katubwira ibi nibi badukoreye ibi nibi ukajayo nawe bazogukora nk'ivyo kahise katubwira kabaye umuntu yagatinya kuja ko akunda kwera izuru kanaka ivyo rero novuga ko twe nk'abizera gituma Yesu yapfuye ku musaraba ne kugira ngo akure cyadutandukanye yego umusaraba ukura amacakubiri twebwe nk'abana b'Imana nta bwoko nta muyuda nta mugiriki twese turabana bisumba byose amen uyu mubiri twambaye uzosubira mu ivu igikomeye n'impwemu y'umuntu yego cy'umunani naco n'ubusumbasumane bw'imyaka cyo nise écart d'âge hari abantu batinya kuja mu rugo ko avuga ati hariho ikare nini hagati yanje nawe duhagararanye nzo kumva complexe bazovuga ko ari papa wanje canke ko ari mama wanje bati je shaka tungana canke nduta kardaje ugasanga naho yo bari Imana imuzanye kubera ambaraje y'Imana benshi nkura kwibabwira ari gizi itandukanye niyo wari witeze Yesu yaje bazi yuko ari umwama azobagendera ku mafarasi niki aza muri ambaraje iciriritse y'umwana wo mu ruhongore rw'inka benshi ntibamwizera kandi ari we kado Imana izanye rero mushikanje ukora nkurikirana ntuzenga uvuga ngo nkene umunga afise poitrine nkene umunga afise abdominaux nkene umunga afise taille ntonto adafise imburujwa ivyo bintu n'ukuri ni ambalage igikomeye nikiri muri ambalage ego ikindi gikunda kubuza abahungu canke abigeme bageze kubaka kwilansa muri engagement hari gihe bagira ubwoba bw'imiryango ikabatera ubwoba ikababwira ati uzoja ko twe dushaka ujya mungu ufise ntituzogushigikira ukazobigira twakubujije twe ntituri muri byo umwana yagacabaho afise ubwoba bwo gushaka kwiteranya n'umuryango agashima kuguma ari wenyene canyuma novuga n'ubumuga canke gutinya ko waje kugupropose yoba afite ingwara ubumuga ndavuga nka impuissance rero abakobwa batinya umuhungu ko bavuga bati beho ntazo bari impuissant ugasanga ubwo bwo bari baramubujije kwemera umugambi wo gushinga urugo kubera atinya ko azova twara umuntu ari impuissant n'abahungu ugasanga batinya umukobwa ko yoba yaranduye azova banduza muri make n'ivyo bintu 10 ego bitera abantu ubwoba ego Landry nagomba uhe impanuro abantu bariko baradukurikirana cyane cyane abajene ndumva ko n'abamama n'abapapa nabo nyene harimo ibyo bafisemo uruhara ariko ikiganiro cacu burya kizobandanya ntigiheze ndashaka ubafashe muri uwo mwanya kugira ngo ubwo bawohere yego icambe na mbere nobwira abo bagendera mu bwoba nuko bibiri ivuga ngo urukundo ruhinguye neza runesha ubwoba iyo ugendera mu rukundo uranesha ubwoba kandi ubwoba buva kuri satani kubwiyo mpamvu rero hari ibintu bitatu nifuza ko mwokora cambere mwe mugeze guhitamo naje nibwira turakwiye gusengera abo tuzobana imbere yuko tubahitamo ingorane tugira dukunda kuzana Imana mu bintu twamaze guhitamo
ugasanga mu guhitamo ntiwagishije inama Imana uhengereye bipfuye canke mugeze hagati mu rugendo ukaba ari utangura kubisengera mugano uvuga nti ubu rero utarahitamo nico gihe ciza cyo kubisengera ugasengera wo muzobana hamica kabiri ni gusengera uburyo kugira ngo Imana icinzira umuntu aronka akazi aronka ikimwinjiriza imuha imigambi ico yokora kugira ngo muze muronke ikibabeshaho umuntu yosengera ico kintu agasengera akazi agasengera n'uburyo hama cyanyuma arico novuga bakwiye gukora ni kwegera ababishoboye bakabahanura kwigira kuba bishoboye pana gufatira ku bororero bubi gusa bw'abananiwe hari ababanye neza bafise imyaka myinshi bafise 50 ans de mariage batigeze bahukana abantu no kubegera ukababaza ingene babigenje kugira ngo nawe umenye ingene uvyifatamo kuko uja mu ishambo utazi ugaca inkoni utazi turakeneye abantu rero bamaze uburambe mu rugo kugira ngo batubwire ku rugo ruryoshe kandi ibe bitandukanye nyene ko umuntu abinesha batwubahure muri make ruraryoshe murakoze cyane ego murakoze cyane Landry namwe ego Yesu aguhezagire cyane amen ikiganiro cacu cuno musi kirarangiye ariko tuzokibandanya notera intege abajene bariko baradukurikirana ko bosenga bakizera umwami Yesu akaba ari we abacira inzira bakemera ko abayobora ntibemere ko birongora by'ukuri Yesu numugira neza nta kimunanira naho butaha Imana yo mu ijuru ibaho umugisha.